jambo rimwe ndokubwira gituma wobatizwa ni kubera na Yesu yabatijwe. Niyo nzira y'ukuri, nta yindi nzira kugira ugere kuvyanditswe Imana yagusezeraniye wewe nanje kubaho ibihe bidashira. What's up? Mwiro mwake. Karibu kwichana audio donaendi. Araiza kaya ntakora vlog muganda garuse. Nabone ndama. Go video nshasha ziheruka ntimwibagirwe ndakuziraba. Maze ni video igire portage sharing ku bagenzi konuko. Kasi nabanyitwa nije imbere Diodone. No musi dasanzwe. The pool part. Okay, let me try to call him again. What's up? Good. Kunezerewe nikubereke. Batizwe. Ugomba? Batizwe. Wakira umukama. Kuri pool. Mubaze nawe ko atanu mwari ngaha muri hehe? Oh, okay, nge tubarindire. Abanyafrika baba batevye ni kubatizwa mu bate mugane bavuze 11, so you still got time. Yeah. Umusi sister agomba batizwe. Graduation yarabaye, aka video ndarakamukoreye azoza arakibuka. No musi agomba batizwe naka video kandi azoza arakibuka. Ujya abantu benshi baribagira yuko kubatizwa ari ibintu bikomeye cyane. Rero ntibivana naho bikoreye aho ngero ubikoze gusa igikuru ni kubera wakiye umukama. Ko nuko n'abantu zavuga abakatolika wakiye Jesus Christ in your life. Urumva ni indi ntuze ntambo kugutanguye. Ego imbere ya byose ni kukwirikira Imana. Ntuzokwirikire mu idini shandikatishije mugani sinomba kubereka. Nukwirikira idini ahubwo kurikira Imana kubera nico gikuru imbere ya byose. So wowe ukurikira iki? Imana. Burya ngo barakubajije ngo ati ngo Imana yatanguye kuremika. Wakabitwaye umwanya muremure kugira ukishyure me. No, kubera ndatinye. Waratinye wagize ubwoba. Hey guys. Let's go. Okumenya dia. Ayo. Aku marah dia papa. Good job, Eli. Baza ano baza kubabatiriza. How long do you swim? Are you gonna jump? No, I can feel the water. Don't jump though. Yeah, you filming this? Gotta go out on my picture. Come here.
no bukamere kubera ndiko ndakamera. Oh yeah, ni website. Website. Nawe uriko uraraba video ntibagiragana kuri ukpburundi.com ugura inkofero. Uje kuraba umukobwa ha? Yes. Uhindukirira Imana umuntu abihitamwo ariko kandi agahindukira ku kubera hari kimutsinze mu mutima wiwe. You turn because you have a conviction in your heart. Hanyuma ugahindukirira Imana. And then you turn to God. Insiguro yo kubatizwa So the meaning of baptism, usomye ijambo ry'Imana ivuga ngo ni uguhamba. None rero mugiye guhamba ingeso zanyu. Aha muri aya mazi niyo mva yo guhamba ibyaha byanyu. water is the grave to bury your sin. Guhamba ingeso zanyu zose kugira ngo muri bashaje muri byaremwe As new creations in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Hari ikibazo rero gikunda And so kudushikira. there's an issue or a conflict that we face. Twebwe tubatizwa. We who are Twebwe baptized, dukunda guhamba ibyaha. as who like to bury our sin, when they arrive, Ababwira ngo mwame ibyamwa mukiranye. Wahinduwe? So close. I can't even see you, bro. That's the thing. Nkuko bagomba bihindure. Bahindura imitima. Bahomba bahindura mu mitima yabo. Okay. Kubera bagiye kubatizwa rero bagiye kuvuka kandi. Alright. Hanyuma hakurikire ko n'ibitanga. and then nibitanga. Hanyuma hakurikire ko Nehemiya. Followed by Nehemiah. Stonebreaker. Nibaririmbe.
bagiye kubatizwa hano hantu babatizwe no muri mwemu yera mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko byose ugiye kubiroranya nk'uko bigomba, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ukwizera kwawe ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Think she's not gonna come up. Have you seen her eyes? He's ready to get born again. After you go doesn't mean Hey, you never know. his heart is in this. There's gonna be a lot of cutting, man.
And he's taking his time. Yeah, man. You see, that just goes to show the journey to Christ can take time, but you'll get there eventually. Hey, That's facts. That's facts. We call that Deborah facts. He looks like he's at peace. He looks at peace. He finally reached it. Jesus just saved him. He's relieved. Do you see his face? Yeah. Yo, you remind me of Papa Latifah's laugh, smart. Wewe wafashe kweli. Wafashe. Wifashe mu nyuma. Haracyasigaye ubuhe. Tegurira ubumwe bwacu n'Imana yaturemye. This is the task that prepares our Turabizi umuntu with our umuntu aremwe ubwa mbere yaratakaje ubwiza You bw'Imana. know, when the first man, after he was created, he lost the glory of God. Atakaza ishusho y'Imana. And he lost the image of God. Ariko Yesu aje aza kugira ngo adusubize ishusho twatakaje. But when Jesus came, he came to return that image, that the glory that we first had, that Rero we had lost. twemererwa kongera kugira ishusho y'Imana iyo twemeye guca muri iyi And nzira so we byose. restore that glory when we take this path. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. None rero turabashimiye mwebwe mwese mwagize akigoro ko kuza muri kino kibanza ngo musozerane natwe kino gikorwa. We thank all of you who have made the dedication to come here so that we can Twagomba rero this event together. kurangiza kino gikorwa dushimira Imana nk'uko twatanguye dushimira We'll Imana. end this event by praying and thanking God just like how we kugira started. ngo abo baba bateguye umunsi mukuru muce muduhamagara tuze dusangire namwe. So for those who have prepared a party, you invite us so we can come meet with you. Bidakunze naho tuzobonanira mu munsi mukuru w'ejo kuwa Mungu twese dukoraniye hamwe. If not, then we'll meet tomorrow when all of us are gathered together. Reka dusenge dushimira Imana. Let us pray. How do you feel? Debo, aren't you guys gonna take the picture? She's here. She gave her the flowers. When are you gonna get baptized? I don't know, they're not giving them to me like I'm not a This is in high school. This is in high school. Congratulations, though. Cookie. Now the journey begins. Anna, the journey begins. Look at man. Why you so mad, bro? You gonna put your hand out, you gonna be like Superman. Come on. Then wait. You don't want to fly no more? Come on. You gonna be like Batman. Ati vyaheze. Murakoze kuraba ino video. Ntubagire kugira like, subscribe, share, wirungikira mugenzi wawe. Maze ufise mugenzi atarabatizwa nawe nyene umubwira abatizwe kugira nawe nyene ashobore kwakira umukama. Uje sinzi ko ako kajambo ndiko ndakavuga neza. Ndihenze mwandike ngaho muri comment. Munkosore kubera buje ndagomba gukosorwa. Niho nteramenya niho nje ubwenge. God. Sawa dusubira kubona niyo twabonana.